menshi cyane Ntara nshasha ya Gitega. Ugwaruka oye, ugwaruka tera imbere. Murakoze, dukomera amashi n'ugwaruka rwacu. Kumwe n'abashitsi bashitse hano nyakuba yakira abashitsi. Mwaro oye, Gitega oye, Muramvya oye, ugwaruka oye, twese hamwe oye, Gitega komera. Murakoze. Mushikiranganji jejwe imigambi n'imigabo ya Afrika y'ubuseruko, ugwaruka inkino n'imico kama, banyakubahwa bashinga amateka, abakenguza amateka twitoreye muri nga, abanyakubahwa ba buramatari bagenzanje b'intara, zigira intara nshasha ya Gitega ifatanije na Karusi, banyakubahwa murongoye umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu ntara nziza yacu ya Karusi no mu ntara nziza ya Gitega, banyakubahwa ba mutaneri murongoye amakomine ari muri zintara zigira intara nziza nshasha ya Gitega, banyakubahwa murongoye ubuzi butandukanye muri zintara mwashoboye gushika ngaha, abanyakubahwa abayobozi muri ngaha mu kukira ubushikiranganji bw'inkino n'imico kama n'ugwaruka, abanyakubahwa bamenyesha amakuru muri ngaha, bene gihugu mwese muri ngaha, umwe mu vyubahiro vyiwe yiyumve. Tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, dusanga ubumwe, ibikorwa, iterambere rishimikiye kandi kugwaruka mu Burundi bwacu. Uyu munsi nkuko mubibona abashitsi bari mu mice itandukanye, nkuko mwavyumvise dusanzwe dufise urubanza ruhuza abavuka ntara ya Gitega nshasha nabo abona bakomoka mu ntara nziza ya Karusi twahuriyemwo, abo mu ntara nziza ya Gitega, abo mu ntara nziza ya Muramvya, nabo mu ntara nziza ya Mwaro. Rero n'umunsi wa mbere uduhuje kugira ngo dutangure kumenyana, tuze tugire muri ya komine, muri ya ntara yacu nziza nshasha ya Gitega tuza twaramaze kunywana, ndetse murazi yuko intara ya Gitega nisanzwe yari yaratuvyaye twese, tuza twisubiriye rero ibuvyeyi. Rero turafise n'urubanza kandi aho nyakubahwa umushikiranganji ajejwe imigabo n'imigambi ya Afrika y'ubuseruko, ugwaruka inkino n'imico kama, yahisemwo yuko umunsi mpuzamakungu wahariwe ugwaruka uhimbarizwa ngaha mu ntara nziza yacu ya Karusi. Murumva rero ko yabaye amatavya y'amavuta. Rero banyakubahwa mwese duhereye kuri nyakubahwa umushikiranganji, turabahaye ikaze ngaha mu ntara nziza yacu ya Karusi. Nkuko mwamaze kubibona, amahoro n'umutekano ni vyose. Abanyakarusi mwabone yuko bakeye mu maso kandi bari ku kivi. Muri ico kivi turiko hariho ibi bikorwa vy'iterambere turiko turakora vyo kwibakira iki kibuga ciza ca kijambere. Rero murana ko tribune ya mbere twayihejeje, ubu turiko turubaka iyindi gira kabiri kugira ngo noneho bikunde tubandanye n'ibi ahada agaciro ndazi ko mwamaze kukabona. Rero turabashimiye cyane kandi vyimba mutima. Rero muri uko kubakira nagira ce impakanya bagenzanje barongoye intara zitatu tuzohurikira hamwe kugira ngo tugire iyo ntara nziza nshasha ya Gitega, baramutse abene gihugu bari ngaha, abavuka ntara nshasha ya Gitega bari ngaha, n'ugwaruka rwashoboye gushika ngaha bavuye mu mihingo itandukanye, hama batwereke nabo bagendanye kandi natwe tumenye nabo bantu barongoye izo ntara, tumenye nabo tugiye kunga ubumwe abaribo. Rero nkuko mumaze kuvyumviriza, rero nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Gitega aza guca adushikiriza
ijambo nyamukuru ry'uru rubanza rw'uno munsi imbere y'uko umushikiranganji nawe aza guca atubwira ijambo bijyanye n'umunsi mukuru wahariwe urwaruka isi yose. Nuko rero mbandanye ndabipfuriza ikaze nziza. Buramatari w'intara nziza ya Karusi, bubahwa mwese muri ngaha ntiriwe ndaja ku murindi wanyu banyakarusi, namwe bagenzanje ba Buramatari nabo twagendanye. Namaze kubona ko twashitse Gitega, bambariye ngo abo twazananye baje hajya baramutse. Hari bagi bubafu bwanje, hari abari imbere, hari abari buryo, nukuri byo heza bingora, ariko ndaja kwa bariho batumbereye baduza amaboko baramutse iri shengero ry'Imana rikoraniye ngaha. Duza amaboko mundamukirize abavukanyi, abavuka ntara ya Gitega. Murakoze. Jero ndi Colonel Gasanzwe Gaspard, nkaba ndi Buramatari w'intara nziza ya Mwaro, nkaba nazanye izo ntore muna twazananye zaje kubaramutsa kandi zirabakunda. Nabonye ko nkuko ayivuze mugenzanje mwese mbeshi murazinanye, tukabanze kuba kwiyumvamwo intara ya Gitega igiye kuba impetso yacu. Hanyuma nkagomba kuba indamutso yabo twage yiwanje nkabura Buramatari w'intara nziza ya Mwaro, n'indamutso yabo twazigendanye n'abifuje kuza batashoboye gushika ngaha, n'abanyamwaro bose aho bari mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu mahanga, ngo barabaramutsa kandi barabakunda cyane. Imana ibahezagire, murakoze. Karusi hoye! Gitega hoye! Muramvya sangwa iteka! Mwaro tera imbere! Gitega nshasha hoye! Mwikomera amashi menshi cyane. Nyakubahwa mushikiranganje, mu byo mujejwe harimwo gwaruka imico kama n'inkino. Banyakubahwa mu Buramatari w'intara nziza ya Karusi, n'abagenzanje bo mu ntara za Gitega na Mwaro, reka mvuge ni bubahwa mwese mu byubahiro byanyu. Twese twahawe n'Imana mushobora byose, tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, umutekano n'iterambere mu ntara yacu nshasha nziza ya Gitega. Nanje nitwa Zambimana Diomede, nkaba ndi Buramatari w'intara nziza ya Muramvya. Nyakubahwa Buramatari w'intara ya Karusi n'abene gihugu murongoye, natwe mu ntara ya Muramvya twavyutse twifadikanya n'abandi bo mu ntara za Gitega na Mwaro, dufata urugendo rutuganisha ngaha iwanyu Karusi, kugira ngo tubashigikire muri ibikorwa by'iterambere rusangi inarirya mu minsi mike cyane. Izi ntara zacu uko ari zine zizoba zigize intara imwe ya Gitega. Twagomba rero tukenguruke ukuntu mwatwakiriye nga mu ntara nziza ya Karusi. Tubatengurukire kugishika twasanze mwebwe indongozi n'abene gihugu murongoye mufise. Nyakubahwa Buramatari, hambavu yo kuza kubashigikira muri bikorwa by'iterambere rusangi, twaje kandi kubaramutsa, kandi
tubakumbuye. Mbere ngaha mbonereho akaryo ko kubashikiriza indamutso y'abenegihugu bo mu ntara ya Muramvya turongoye, aho bamenyesha yuko babaramutsa, babakunda kandi babipfuriza kororanirwa no gutera imbere muri kano kanya no mu minsi iza turi mu ntara nziza ya Gitega. Nagomba kubw'ivyo izina ryanje nijya benegihugu naje ndongoye bashitse ngaha, twese duserukiye abenegihugu badutumye bimuramvya, umwe wese ahari ankundire mwese mu byubahiro byanyu bitandukanye. Turamutse bagenzi bacu bo muri Intara za Gitega, Mwaro na Karusi. Muramvya oye! Muramvya oye! Karusi oye! Gitega oye! Murakoze cyane. Kubahwa mwese twagendanye, twagomba gusozera mugabo nitworeka kandi kugaragaza umunezero wo kubona mu gihe kiri imbere no guhera ubu twinjiye mu ntara nziza ya Gitega. Ukubana kwacu muri izi ntara zine, twebwe mu ntara ya Muramvya ntidutekeranya yuko bizotugira akamaro, kuko turazi ko tuzohungura ubwenge n'ubuhinga butandukanye. Ubu ndazi sinkekeranye yuko nga mu ntara ya Karusi muzotubwira uko mubigenza kugira ngo muze muraba abambere mu bikorwa bitandukanye. Murabizi mu minsi heza nabaza buramatari ntambwire, mugabo nyakwa buramatari ubundi baza yuko mugiye kuzombwira akajide mukoresha kugira ngo bishoboke. Ibyo byose rero nzoba ndabikesheje iki yuko tugiye hamwe mu ntara ya Gitega. Reka rero sindabarambire, nongere kubakingurukira cyane mubaho mwese muri ngaha, ukuntu twakira ngaha mu ntara ya Gitega. Ndanabipfuriza kubandanya muroranirwa. Abanyamuramvya barabakunda kandi barabatasha, twese tugire amahoro. Nyakubahwa mushikiranganje, mu byo mujejwe harimo ugwaruka, inkino n'imico kama. Banyakubahwa bashinga amateka, namwe bakenguza amateka, mwatowe mu ntara zigize intara nshasha ya Gitega, mwese muco ciwe. Nyakubahwa buramatari w'intara nziza Karusi, mwatwakiriye. Namwe bubahwa ba buramatari twagendanye Ntara ya Mwaro na Muramvya. Banyakubahwa murongoye ibisata bitandukanye, duhereye cyane cyane ku ndongozi z'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara twakoraniye ngaha. Namwe bubahwa mwese mvukira, mwaje muva hafi n'abaje bava kure, basangwa mwese mwese muco ciwe. Tugira amahoro, tugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa n'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nagomba mu nkundire banze nshikirize ijambo nk'uwaserukiye abo twagendanye baje bava mu ntara ya Gitega. Banze nyene nka Venasi Manirambona, buramatari w'intara, yaje abarongoye. Tubanze tubaramutse cyane kandi tubamarire yuko tunezerewe kubona kuri uno munsi twakoraniye ngaha i Karusi. Nagoma nsabe abo twazananye mwese mu nkondere mudoze ibiganza, turamutse abasangwa nabo twagendanye. No munsi navuze yuko tunezerewe cyane kubona twashitse ngaha kugira ngo twifatikanye n'abandi baje bava mu ntara za Mwaro na Muramvya,
tuze kugira ngo tuze tubazaniye urukundo, tuze kugira ngo twubake ubumwe, ariko na cane cane dutegure kugira urunani rw'intamenwa kugira ngo twitegurire iterambere ry'intara nshasha ya Gitega. Nkuko mwabibonye ku rugendo, mwabonye yuko twahuye turi intara zose zine. Tubakengurukire nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Karusi, ingene mwatwakiranye igishika cishi cyane. Nukuri twahimbawe cyane, naco gituma nagoma sabe abo twagendanye mwese. Aha ntanguye kuvuga ku izina ry'izi ntara twagendanye, mu nkundire dushimire abasangwa ingene batwakiranye igishika kandi bakatwagiriza ibikorwa mu kubakomera amashi menshi. Murabizi yuko kwigenekerezo rya 16 kwezi kwa gatatu muri uwo mwaka turimwo niho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye niho yatera umukono kwibwirizwa rishinga imbibe nshasha z'intara, amakomine, amazone be n'imitumba, akaba ari naho twibona nk'abavuka ntara bo mu ntara ya Gitega. Uno munsi twakoraniye ngaha, tuzoba tuvuye muri za ntara mubona turi ngaho ko ari zine, kandi tukaba tunezerewe cyane. Inyuma yaho twaciye tuje hamwe turi kumwe n'abantu bubahwa babura amatari ndetse n'abandi bagiye baduterera ivyumviro kugira ngo twiyumvire icokorwa mu ntumbero yo gutegura neza intara nshasha twamaze kwinjiramwo. Uru rugendo rero rugwerekana yuko tutakiri kwa kundi, nicerekana yuko tumaze kuba umwe mu ntara nziza ya Gitega nshasha. Twamaze kuba umwe kuva ryagenekerezo rya 16 kwezi kwa gatatu muri uwo mwaka turimwo, turi umwe. Twaje rero kugira ngo by'ukuri dutangure kubaka rwarunani rw'intameno, dutangure kwiyumvirira hamwe imigambi y'iterambere kugira ngo ejo indongozi zizoramutwa intara zizosange hari umushinge badatangura kubaka guhera hasi, ahubwo basange umushinge twamaze kuwudoza, baheze nabo bace bakira barongore ivora neza atangorane ihari. Murazi yuko kugira ngo bigene neza nuko twese tuba tuvyumva kumwe, tuba dufise imbono imwe yakazoza k'intara yacu ya Gitega. Kugira ngo bigene neza n'ubundi twaciye twiyumvira gushiraho umugwi uhurikiwemwo abava mu ntara ya Karusi, intara ya Muramvya, intara ya Mwaro n'intara ya Gitega, ndetse ndabasabe banyaruke ngaho imbere kugira ngo tubereke uwo mugwi uri kuradutegurira ibikorwa twategekanije gukora mu ntumbero yo kwitegura neza kugira ngo by'ukuri ibintu bigende neza. Uwo mugwi urimwo abahinga batandukanye, nk'uko mubabona harimo abasanzwe barongoye imigwi y'intara ijejwe gutegura imanza, abava mu bisata bitandukanye, ariko tukamenyesha yuko uyu mugwi uzokwaguka kuko murazi yuko ibikorwa ni byinshi cyane. Aba rero ni nabo badufashije kwiyumvira ibyo twokora. Icyambere ni izi ngendo zigomba kutunywanisha tugiye gukora. Uno munsi twatanguriye ngaha mu ntara nziza ya Karusi, hirya ejo haza tuzoba turi mu ntara nziza ya Mwaro, duheze duhure intara Gitega, Karusi, Muramvya, duce tuvuga tuti duhurira mu ntara nziza ya Mwaro. Ubundi munsi duce tugira tuti intara kudushigikira mushigikire nono mugwi uturi imbere
kugira ngo bino bikorwa bizogende neza. Turifuza yuko inyuma y'ivyo bikorwa tuzoheza tukagira ihwaniro rikomeye, ihwaniro riduhuza twese nk'abavuka ntara ya Gitega nshasha. Tuzobamenyesha n'ikibanza rizoheza tugahuriramwo. None rero banyakubahwa mugize iyi komite muje ku bikorwa, nibaza ko mwamaze kuronka urwandiko rubagena, kandi hariko imikono y'ababuramatari 4. Ndakuvuga ko mukomeye, kare mwahora muri mu mugwi usinyiye ko buramatari umwe, mugabo ubunye umugwi usinyiye ko baburamatari 4. Tubakomera amashimesha. Mwitange tuzobashigikira. Mwubahwa murongoye ino ntara nziza ya Karusi. Nkuko twaje tuva mu ntara Gitega, Mwaro na Muramvya, twari tuzi yuko muri mu bikorwa bikomeye by'iterambere. Kandi iki kibuga murazi ko tugisangiye. Twagize rero tuti nabwo mwobandanya muza murakora mwenyene tutaje kubashigikira, kugira ngo ejo muzohave mwumva umenga yasanzwe yaraje ku bikorwa ivy'ugwaruka, kandi twanezerewe ko vyagenze. Vyose n'ibikorwa biteza imbere igihugu. None turabakengurukiye mve ku mutima, dusaba mwese muri ngaha kuba urumuri mu ntara nshasha ya Gitega. Mwebwe mwaje ngaha turagomba yuko mudufasha gutegura abataje, tubashikirize iyi migambi, bitegure. Ejo tuzorondera n'umugambi w'iterambere ukomeye duhurira, umugambi ukomeye duhurirako, dukore tunywanisha, kandi turazi yuko turi kumwe twese bizokunda, nk'uko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cacu yamariko arabishikiriza. None rero niharambe intara nshasha ya Gitega, niharambe intara ya Karusi, intara ya Mwari, intara ya Muramvya, n'intara ya Gitega. Imana ibahezagire mwese, murakoze cyane.